basanga aragiye byoroshe kandi ikintu cyose wamuhanuze n'igituma rero usanga bibabaje usanga mukorera akazi nabi none ukora akazi nawe umugore n'utukagenda je ubwo bona ndamwitaho je ga mukama je ndamwitaho kabisa urabona n'agatangawizi nana kanyura usanga kubera ko umuriro ugera mu gihombe ikintu maze kubona abakobwa bavuga ati none jewe nje ku mugabo kujya narake kwambara narambara none ikintu kinzanye ku mugabo ndakibuze cyane isubirira canke ndahano kiti none umugore gumuzanye ntibisigura yuko ubu mukuye muhera murongorane mubane ngo kugira ngo umugorere impuzu canke umufungurire kuko ivyo muhera yabifungura kwambara yambara ari muhira aji wawe nuko abari kintu abaje kurondera rero urabe mu buryo kugira mushore guhuza musure kuvugana kwera ko ntamuvugishije wini yambwiye yuko bizagenda neza musubirane muvugane neza gusa wowe utahure ko ari mu kazi ka filme kaka Yes, abakunzi ba Star TV ndabakunda cyane. I'm Starboy the Sheep, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Rovintown, Mr. Bubeshi, Mr. Recorder, all the way from Burundi, Mr. Rovintown. Iyi ni Star TV televiziyo mukunda cyane. Nimba warakoze subscribe Imana igwezagire cyane. Ndacyari mu gisagara ca NGOZI. Navuye muri shooting yabaye abajama nja kuraba umugore nibaza ngo ndamusangana n'umugabo sinamusangana mugabo turi muri quartier anakunda gupowesha turamubonye hariya anye. So igiharire ni giki ni kugira ashore guhora nawe kugira tumuvugishe kugira dushore kumuvugisha ko biri kose kugira turaho kuntu ibintu bishora kugenda uwo biri kose ni kugira bwa nubundi ntazi ko dufite kamera aratwica wasanga wizo kiducika man bukuru burofa man oya we ntawe tujana uri umuvandimwe ijaye gashi ubona negire kwitegereza umushoferi ambwiyanza niye tangawizi nawe ciyuza mu vyiwawe oye mani wewe wagiye ega we tugomba tugukurikiza kamera uja hose oh yarakuba mu nkurikiza kamera ne mani no iga mani je mbanye n'umugore wawe none ukeneye umugore wawe yahure kwera mwabona none mwe wacu umusiga wishavutse kuraje jewe yamaze kugira ishavu nyemba ngize ishavu cumenga no kwirukanye no muhira nkahava agenda kwita mugani no kugira urwane hagiye bagukomeretsa gashari kuragwana yasha nabona ko barakuye umugore ntiworeka kugwana Starboy none bakuvye umugore gute kandi aba bariko barashooting mani bonye tahura mani kugira ibintu vyorohe utahura birago urumva no utahura mugabo abonye mu gitandamu biragoye sana aje nyene nagiye nshavuye nyene ebaga mbonye ko nyene menga baramumariyeko umva mu ikaritiye tuguma duhura n'abantu ngo imana ngufiza umugore mwiza si umugore mwiza hatiye jambo riko urabibwirwa n'undi mugabo wewe njya umva umutima nyene menga ntuhumuye yego umugabo mugahura akakubwira mfise umugore mwiza cyumva none mubanye neza murabana neza muronderera fresh araza kacahira hari n'umuriga umugore mani yo mufashe nabi cyo tutatahura abantu bazanye abagore naho je ntaramuzana umugore utamufashe neza arigira ku muntu amufata neza niko bimeze kandi ivyo birumvikana bitahuritse uwashaka umba mufate neza ucimufata nabi none wumva gashaje bingana bingana je ndagwanije ro n'umurango kugira ngo ndamutagatishe aronke buri kintu cyose none wese udandazitangawizi yagiye inyuma y'isoko hariya agatangawizi aho imbere ya BBC ahantu badandaza imirete inyama kenshi na kenshi bahita kwa mabanyi canke kwa wayisi none wowe umugore wawe wowe kusi umukurikirana none mba muri munzu ugerageje kurabe muri munzu urabona ko agagucamo nyene rego umugore agucamo urabibona uravuga ati jaho naciye sinohorerwa Vereza urashobora kubona ati arankunda akaguhaye kenze kwiye mugabo ageze amaze kurenga umutaro shawo wewe usanga yangiye mu bindi bintu nemeze gute je ndakurondeye kugira ntushire mu inzi kukwera ko bagena abakinyi ba film bwana hari abakinyi ba filime cyo numenga sinobizera cyane niga ego
Mbwa abantu babiri ubona uko uja ku mugore wawe ari umwe abantu babiri benshi kirumvikana je rero cyane naciye nishiramo basi yuko hajya naho bitobera baca nkayembo gisa kugira ngo baronderane mu wundi mwanya so nimba biba ariko n'umugore wawe umufata nabazogenda umufata neza ntazogenda reka kuntera ubwoba mu oya niko bimeze umugore wawe umufata fresh ukamuhisha shaka kakano nazogenda he bakunzi ba Star TV umugore wawe umufata neza umuha buri kintu cyose yifuza agenda cyane nashobora kugenda urabona abagore n'abantu usanga bafise ubwenge nabwo nyene bwabo menga burahengeze kubera bashobora kumufata neza ukamuha ikintu cyose dufate gikenewe mugabo rero yagenda hanze gatangura gutega amatwi abandi bantu gasanga nawe kubera rero menga baroroshe mu mitwe basanga aragiye byoroshe kandi ikintu cyose wamuhanuze n'igituma rero usanga usanga umukorera akazi nabi none ukora akazi nawe umugore n'utukagenda je ubwo bona ndamwitaho je gamukama je ndamwitaho kabisa urabona n'agatangabizi nana kanyura usanga kubera ko umuriro ugera mu gihombo ikintu maze kubona abakobwa bavuga ati none jewe nje ku mugabo kujya narajya kwambara narambara none ikintu kizanye ku mugabo ndakibuze cyane isubirira canke ndahano kiti none umugore gumuzanye ntibisigura yuko ubu mukuye muhera murongorane mubane ngo kugira ngo umugore iri impuzu canke umufungurire kuko ivyo muhera yabifungura kwambara yambara ari muhira aji wawe nuko aba ari ikintu abaje kurondera rero urabe mu buryo kugira mushore guhuza musure kuvugana kwera ko ntamuvugishije wini ambwe yuko bizagenda neza musubirane muvugane neza gusa wowe utahure ko ari mu kazi ka filme kaka none Starboy tuvuganye kuri none ubona wo mpanura yuko no murekerana gukina mureka kine filme kwera ko n'impano yiwe kandi biramuriha kuko yambye kuko twavuganye n'icyo tubaberambye hariyo n'ibintu ndonka ndabike muri filme nirigwa ndamubwira ndanamusabye amahera nobona ariko ndiko ndonona muga kwera ndi muri filme bindiha biranyinjiriza ego kenshi na kenshi igihe nsanga yambaye agahuzu nkagira nyene none wumva gashano none wumva wowe nk'usanga uca wimvira ati yakwe mu bagabo niko ca niyumviye muga ntuvyumvira ukonye je shaka gitse bwira musu wewe umureke yavuze ati binakunze ofisi umwazo urumuherekeza kukina film ndamuherekeza kuri urabona iryo niryo jambo uvuze umuherekeze mujane kugira basubone ko abari mu kazi uravuze ko barabona ko yavuze ati bo ntago yigera he nashira amabere hejuru kugira bigisha abantu urabona navuze ko noza ndamuherekeza gukina filime kenshi na kenshi nkaza ndavyibonera ku mugaragaro ngene biko biragenda nk'umuntu nabibona kuntu bariko barabikora umva bica bintera amakenga mugabo mvuze ndamuherekeze nkagenda rimwe kabiri gatatu no bamara amaze gutahura fate ukuntu filime ikinwa cyangwa ukuntu ikorwa aho revyo byomfasha muga filime wahora uziraba wewe wahora wibaza ko abari byo abari true story canke ahubwo rero jewe nari nzi ko biba ari vya nyavyo yego ndabikora kubera usanze bari mu gitanda mara ugasanga bakuye impuzu bararyamanye ko nkuko bariko basomana abizo ari nk'umugore wawe naye ntibabura ama stress so je nibaza ko sinjye kurambira cyane gusa icyo no gusaba ni kuraba muze nunjya mudamu kugira muvugane Chena zingoza je n'umunyabujumbura ego ndabizi naje kugira nshigikira navuze ati kanshigikira bano bantu wakagari niwe yampamagaye kugira ndabantu bariko bashutingira Ineza TV yawo kugira igere kure burya cyasangara akajagari mu makina mu filime nawe naho rakina kagasigure bacha mugatirika ngende cyasangara akajagari nanjye mugenza nzakajagari nigeza kugenda ibintu bitungana utegeza kugenda hano ivyo ibintu ubisize ku murongo kirumvikana so gihari tugenda ngira ku mugoro ndaza kuzungure nako gatanga wo kwemera zakuza ku magatanga none ndaza ka ewe ndagushimiye ko iyo mpanuro umpaye tugende none je ubaza ngo no gusika biraye kugira ukuntu mu bitunganya kugira ibintu bigende neza kubera ko isi turimo iratwigisha kandi natwe harabo twigisha bari muri inosi bana ya usipokupiga moyo konde vikwazo vipo vingi kwa kweli lakini kwa ushauri ambao ulionipa na kuaminia naenda kufanyia kazi wa ushauri na siku nyingine nisiwe narukaruka au na hizo vitu vingine kwa ama ni jua naona mke wako ni mzuri sana ile itoto lizuri ndio maana nikiliona wanalichezea wanaona sasa ujamaa roho inaenda mbio alirogota wapi mwana
mwanamke. Alimtoa wapi? Litoto bwana nimeipata hapa mjini sema hapa Ngozi NGOZI kabisa. Nikaliwekea mambo kila kitu ambayo linakuhitaji. Yaani unacha viungo. Mama kule matangawizi una limeanza kung'aa. Lilipong'aa ndio maana wanazidi kulitamani. Kiwazi sasa kwa gharama ya nani ya tangawizi? Ya mimi. Wewe Mr. Tangawizi. Ndio maana roho inauma nikiona wanamchezea. Maana yake walifika na kupatia nani jina la tangawizi. Unaanzisha tangawizi wakakupatia bana huyu ni maarufu. Inabidi tumupatie hilo jina juu tangawizi ni yake. Ndio mtu wa kwanza hapa Ngozi ambaye anatengeneza tangawizi fresh nzuri, iko fresh, iko sawa. Wengi wanaikimbilia. Lakini nasikia zile tangawizi wanatumia kuna watu wanazitumia ili wakifika mude ndani vizuri. Ile bwana kwa ile mambo ya kitandani. Inasaidia sana. Maana yake bwana wenyewe bana wanalizisha wake zao. Ile mbona navuka mto. Tuko tunamwambia watu ili upate wateja, kila mteja akue anajua bana kama anaenda kutumia tangawizi ni kwa sababu hii, kama anaenda kunywa tangawizi na inanyosha mgongo vizuri huko, yani kama mgongo unauma. Sasa mgongo si ndio tunatumia kaka. Mgongo njoo unatumika. Mgongo njoo unatumika. Unasikia wale watu wenye shaka bifanya sana na kwamba bana mgongo. Bana nasikia yani kama vile kanafanya kitendo, yani anazama. Anazama mbona mgongo. Lakini akitumia tangawizi inanyosha mgongo vizuri. Anafanya mambo kama unafanya mambo vizuri sana. Ndio maana asante sana baba. Merci beaucoup. Unajua nini? Ndio maana ninachoogopa ili wasije wakawa wananimegea mke wangu kwa vile niko na tangawizi. Lakini wewe ukishaingia mule bana unajua unatumia tangawizi sana. Ni saa ngapi mzee? Kama masaa mawili. Nayo masaa mawili yenyewe unatamani uwe yes, unanichelewesha. Wewe basi. Mimi nakuya ngoja nimalizie hapa. Yes. Asante sana. Yes, wakuzi wa Star TV. I'm Starboy the Sheep. Call me Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Robin Town, Mr. Ubeshi, Mr. Lift. Number 1 presenter, last man presenter. I like to support everybody in our country. Don't forget Starboy turi Ngozi neza na neza mu muji hagati niho twibereye ahantu hasa neza ameze fresh. Imana bahezagire, genda kuri Ineza TV ukore subscribe kugira mubandanye gushigikira ibikorwa byabo, tubishigikire. Wagwan number 1 presenter, last man presenter, ndumurasta mu mutwe kandi number 1 presenter ku ruhande rw'iwanje. So kuri wowe nimba ndi wa 10 ariko ku ruhande rw'iwanje am number 1. Fasha rafashijwe tuzinga kwera twafashijwe. Imana bahezagire. Buyam.